Nikiye gitangaro Simo yoba yarigeze gukora canke Imana yarigeze kumigaragazamwo atazofa yibagiye gihe naja kuraba umuntu twari kumwe n'undi mupasteri imakamba ico gihe dushitse dutangura gusengera abo bantu hanyuma umwana w'umubanya carapfa ubwo nyene baca bamuzana ariko bariko bararira nyina we ararira icari kiziga baca baza ari benshi rero aho hantu ntibari batuzi ntibari bazi ko turana abakozi b'Imana kiretse uwo mama twari twagiye gusengera rero umwana tumusengeye Imana irakora bidasanzwe umwana carazuka ni n'umuvyeyi mwiza asanzwe ari amwe yafashije numwe asanzwe abateramisha cyane ku rubuga rwiwe rwa YouTube ni Fanny Lavine asanzwe akina amareresi nimvye n'abanyamuri zo mwifuza kuzomubona Fanny nawe nyene ndizira ko azaba ari ngaha cyane gose tuzoba turi kumwe kandi amatwa asubira ngo umwana w'urushengero yes gose kandi ari muri media y'urushengero kandi abikora neza ariko ucubimenya umuntu ari kuri tele mu gikorwa ca misi yose biratandukanye ari imbere y'Imana ucuvyumva yuko ari ibindi bintu azoba afise indi shusho tutazi tamenyereye hariya mu mbere ya kamera yes kabisa uriko urumva yuko Fanny Lavine ariko arakorera Imana ko bazoza muri le 31 bizodufashana cyane muri 2023 tuvyizera neza ko tuzobona n'ibitangaro byinshi gose cyane kuko tuzoba twinjiye mu mwaka wo kwama ivyamo yes kuvuga ngo mu gikorwa cyose ukora hari ikiganza c'Imana kizotuma bikunda kandi bigenda neza kuko Imana ire kwijambo irekura n'ubushobozi burishitsa cyangwa usomya Bikorinto ba mbere 12 umurongo wa 27 bavuga ngo yabanje gushira bamwe mu rushengero kuba intumwa abandi kuba abavugishwa bisigura rero umuntu wese atemera profesi nuko atemera icanditswe rero wemera icanditswe aremera yuko profesi ibaho kuko na Bible igizwe n'ibihimba vyinshi vya profesi kuko benshi bayanditse babanje guhumekwa n'Imana bisigura Bible ubwayo ni profesi utemera profesi ntiwemera Bible yes kuko Imana iriteguye kudukorera ibidasanzwe kuko Imana ntikoranya abantu kubw'imfa gusa ariko ibibafitiye agakemanyi kandi ako gakemanyi izokatwugururira le 31 saa 3 karibu cyane data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi turagushimiye kubw'ineza yawe wewe wanesheje urupfu wewe wanesheje isi y'umwiza kandi ubu uri muzima turi ngaha tuguha icyubahiro ugirire neza umuntu wese aza kudukurikirana abagwaye Mana bakore ko ubakize kuko witwa Jehova Rafa uri Imana ikiza ingwara. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry of Buja Flavor. Chakini makuru cyangwa kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira nabwo yakunze ba Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support kwa mutwereka birarushika cyane ku mutima bituma turondera ibiganiro byinshi cyane mu mwete mwinshi kuko ivyo mukora byose mu bihabwa na cyane n'inkomezi z'umukama kuko Imana itari kumwe namwe namubwe nimo dushigikira kuko na cyane Imana iri ku ruhande rwacu niyo mpamvu usanga natwebwe mu dushigikira kuko Imana itari ku ruhande rw'iwanyu usanga ivyo onye bitonaba mutuwagira no mutima w'urukundo ukudushigikira na cyane kuba ku ruhande rwacu uri kumwe na Beni kuri micro Biande Kamesike professional umutumire witeka je kubwanje no mwita daddy nkuko sabandi basinzwe bamamagara ni nk'umuvyeyi umungere araza kutubwikorana byinshi kubyerekeye igikorwa c'Imana na cyane hari n'ikindi gikorwa kizoba le 31 ngaha nyene kuri ni Divine Grace Shalom International Family Shalom International Family niko wakizoba le 31 Mr. Sumurazi neza yuko amashengero yose le 31 yamagira veye kugira ngo ategure neza abakristo mu mwaka ubukurikira kuko ni benshi cyane bataba bahawe iryo teka ryo kubaho muri uwo mwaka ariko bakaba bashaka gutegura nuvuga veye kugira ngo baze batumire basangire batange nuvuga imigisha basabira imigisha abantu cyane abantu benshi bigiye bitandukanye kuko ni benshi cyane bavyifuza ariko bakabura aho baje kugira veye wasanga nabandi bagiye mu bindi bintu mu vyise ariko kubera kubura iyo baje kugirira veye wasanga birabagoye turaza kuyaga byinshi n'ibindi nyene byinshi kuvyerekeye ijambo ry'Imana ariko tugirana byinshi nyene ariko imbere ya byose twashaka yuko twotanguza neza mu maboko y'Imana ko twagize bakwe ryo kubona n'umuvyeyi ego reka dushima Imana mwami Yesu turagushimiye tugushimira gwa rukundo wagaragaje ku musaraba tugushimira ko atawuhanye nawe kandi atawusana wewe uduha impwemu duhumeka ku munsi
turi ngaha tugusubiza icyubahiro tugushimira ingene wazigamye uburundi n'abarundi uzigama ishengero muri rusange tukaba tugomba dusozera umwaka mu buntu n'amahoro wagiriye igihugu cyacu turagushimiye rero muri vyose muri make abadukurikirana bose imigisha yawe n'ubuntu bwawe bishishikare kuba bako ni mu izina rya Yesu amen amen amadutangura neza ikiganiro mwaramutse boss mwaramutse gose ego ku batamenya aho ndi kuno mwanya ndi hehe okay muri Shalom International Family ikibanza cy'amahoro Shalom Place ikibanza cy'amahoro bisigura n'uje wese muri kino kibanza abatigeza kugira amahoro mu mutima wiwe cyane gose ego umuntu yoba yifuza kuzaraza gusengera ngaha adresse y'ahantu cyambere na mbere ni ku rugabano rwa Charama na Kinama ibarabara ryitwa M Forests inomero 60 iruhande y'amashure ya Saint Basile. Programme y'ishengero meze gute? Dukorana iminsi yose kuwa Mungu kuva isaha 3 kuwa mbere kuva isaha 11 kuwa gatanu tuba dufise inyigisho za Bibiliya ufise ikibazo akabaza ikibazo cari cyo cyose hari amakuru abantu bumva ariko ugasanga siyo ariko kuwa gatanu duha umwanya abantu bose bakatubaza ibibazo isaha 11 guys mukurumva neza na neza ko programme imeze neza cyane ariko kurindi ruhande dimanche 15 tuba turi kumwe nande dimanche kenshi tuba dufise ibikorwa bitandukanye tuba dufise abaririmbyi badasanzwe bakorera hano iwacu kandi babikora neza nanje Apotre Simon Claude Nduwimana ndongoye ishengero rya Shalom International Family mu rwego rw'isi yes turi kumwe na Apotre Simon je niko nomwita nshimira Imana yes kandi Nduwimana kenshi niwe abariko araduhana cyane cyane ubutumwa ariko araduhanura na cyane cyane nuko twokwigenza na cyane cyane mu by'ijambo ry'Imana buheruka meruka kukubona hari umuvuga butumwa yari yaje avuye muri Etats-Unis icyo gihe hari muri source d'Inil mbani muri menga muri attente icyo gihe hari haje umuvuga butumwa turabona umenga musanzwe mufise umuryango umwe na nivyo mudutumira natwebwe zo tugira urukundo na cyane cyane gukundana hagati yacu ariko entre temps twinjira neza mu kiganiro neza ni le 31 hazo bikorwa ngaha mbega bizo bimeze gute le 31 dufise amakesha dasanzwe icambere nk'abantu tuzi ko twaremwe n'Imana turiho kubw'Imana duhumeka impwemu z'Imana ikaba yaraturinze kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 turi bazima natwe twateguye amakesha kugira tuze gushima Imana hanyuma kandi hazoba ari kujabuka mu muriro wa mpwemu yera no kuvuga ngo buri mwaka wose ilfo yuko haba ijambo riruherekeza no kuvuga kuko Imana ibiri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse rero le 31 niho twakira tugatanga ijambo riherekeza umwaka wose yes le 31 ati rero abantu tuze tuvyiteguriye gute d'abord turafise teni tuzoza twambaye ni couleur du jour bleu ciel canke blanc no kuvuga turabiteguriye gose cyane dufise abaririmbyi badasanzwe amasezerano na Fofo turafise Ella Gladys haruka gusohora indirimbo nziza cyane turafise ba Noela Muabudu turafise ba Lagrange baheruka gusohora indirimbo bizo bishushe turafise umugwi wa rap GSB team uzwi cyane ngahi Bujumbura turafise umuraperi yitwa Landry abikora neza afise abadanser Zoe team nukuri bizo bimeze neza gose ubwiza bw'Imana buzogenda genda amen na cyane cyane byo tuba twifuza kukurumva yuko na cyane cyane tuko turatangura kutwitegura kwinjira mu mwaka wa 2023 bisabe ko twinjira turi bashasha profile nari mfise y'umwaka uheze nzobe mfise yindi kumbure nimba nari mfise nziza bwo nzobe mfise nziza kuruta iyo nari mfise muri 2022 sivyo none ga mukozi w'Imana ego cyane kuko
hari umugambi Imana iba yaratwuzaniye mu isi rero turiho uko tugenda umugwaniza ashishikara kudukura muri wa mugambi w'Imana ariko Imana yo kubw'urukundo rwayo rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo abayizera ntibapfe rubi baronke ubugingo budashira ubwo rukundo nigo rutuma Imana idusubiza mu murongo rero le 31 tuzoba turi ngaha kugira dusenga ubushobozi bw'Imana bushishikare butuzigama muri ya nzira nyene y'Imana kugira dushike kuco yaturemeye. Yes. Amen, amen. Hama programme izo bimeze gute ico gihe le 31? Tuzotangura saa 3 jusqu'à l'aube gushika mu gatondo. Saa 3. Yeah, jusqu'à l'aube. Yes. Gushika mu gitondo. Gushika mu gitondo. Hama tujya twe dukunda gusenga kwa Mungu zisha bitugendera gute? Ego urumva ko uwo musi kuko icambere nuko ata musi wageneye gusenga kuko imisi yose ni y'Imana kandi abasenga bukuri basenga Imana mu mpwemu no mukuri imisi yose yo dusenga Imana yacu iratwumva rero uwo musi tuzoba twawuhaye Imana iryo joro ryose dimanche izo umunsi wo kuruhuka hanyuma tubandanye dushimira Imana mu mwaka mushasha tuwakiranye ubugwa neza n'umugisha w'Imana uzoba umunsi w'akaruhuko. Cyane cyane guess turabizi neza yuko twese ko twaremwe n'Imana kandi tugeza kuyisenga no kuyishimira kuvyo yama idukorera misi yose kuko nimba tugeze ngaho no munsi ni kubgayo ni benshi babyifuza ariko ntivyaba kibakundira byose bivana na gahunda y'Imana. Reka dufata umwanya iro 31 dazi ni benshi cyane bafata umwanya bari mu bindi ari mu vyisi gute utofata basi n'iminota 30 uze basi yumvirize ndi sure kuno waza minota 30 uzaca wifuza gushikana mu gitondo kandi no washikana gushika mu gitondo umwaka wose uzohera uri kurasenga sivyo none gamukozi w'Imana cyane gose uko ubwiza buzoba buhari ndibaza yuko ako kajya utogahusha kabisa. Yes ndabizi neza kandi Imana yanje ndayizera. Amen, amen. Kabisa. Kurundi ruhande ndabibutsa yuko ni n'umuvyeyi mwiza asanzwe ari amwe yafashije numwe asanzwe abateramisha cyane ku rubuga rwiwe rwa YouTube ni Fanny Lavin asanzwe akina mareresi uni nk'umuvyeyi wiwe amufasha byinshi kuri byinshi nimzo nabanye muri zo mwifuza kuzomubona Fanny nawe nyene ndizira ko azaba ari ngaha cyane gose tuzoba turi kumwe kandi amatwa asubira ngo umwana w'urushengero. Yes gose kandi ari muri media y'urushengero kandi abikora neza aravyitwara neza nk'umwana w'urushengero gose cyane kujya avyiduhereza hariya no ngahavyitwaramo neza. Yes gose cyane ariko ucubimenya umuntu ari kuri terrain mu gikorwa ca misi yose biratandukanye ari imbere y'Imana uvyumva yuko ari ibindi bintu azoba afise indi shusho tutazi tamenyereye hariya mu mbere ya kamera. Yes kabisa urumva yuko Fanny Lavin ariko arakorera Imana biratandukanye ariko arakorera novuga ari ibikorwa vya YouTube kandi twizera neza yuko bizodufasha na cyane ko bazoza muri le 31 bizodufasha na cyane muri 2023 tuvyizera neza ko tuzobona n'ibitangaro byinshi gose cyane kuko tuzoba twinjiye mu mwaka wo kwama ivyamo. Yes kuvuga ngo mu gikorwa cyose ukora hari ikiganza c'Imana kizotuma bikunda kandi bigenda neza kuko Imana ire kwijambo irekura n'ubushobozi burishitsa. Yes rero turizera neza yuko Imana duhaye ijambo rya 2023 yuko ari umwaka wo kwama ivyamo kuvuga turasengera abantu bose abakora ubuzi butandukanye abakora ibikorwa vy'Imana abakora ibikorwa bitandukanye mu buryo bwose yuko ivyo bikorwa vyabo bazobonamo umusaruro bazobona ivyamwa bivanye n'ukuboko k'ubushobozi kw'Imana. Yes kubatemera Imana nabo kubatemera Imana ndibaza yuko mu gihugu cacu ata muntu numwe atemera Imana nuko gusa si bose bayisenga ariko uravye neza kuvana kera narindi abarundi twamye tuzi yuko Imana iriho uravye n'amazina yacu ariyo bandu Imana nkesha Imana ndayishimiye nibikora rero usanga tuyizi kandi ndizera neza yuko n'umuntu wese adasenga ariko Imana iramukunda kuko urukundo Imana kunza bari mwisi niko gwatumye itanga umwana wawe w'ikinege rero bisigura yuko Imana niyo yabanje kudukunda ubwo rukundo rw'Imana n'abatayisenga ruzobakorera mu izina rya Yesu. Amen amen. Ko abatemera prophecy birasanzwe kuko urashobora kuba utemera prophecy ariko uremera ijambo ry'Imana. Amen. Yes ari
abemera yuko Bibiliya ari idufasha ariyo idushoboza ari idukomeza. Rero abo onye utemera profesi no kuvuga icambere utemera profesi ntiwemera Bibiliya kuko Bibiliya ivuga ngo bamwe yabagize kuba intumwa abandi abavugishwa abandi kuvuga ubutumwa bwiza abungere n'abigisha. Cyangwa usomya Abikorinto ba mbere 12 umurongo wa 27 bavuga ngo yabanje gushira bamwe mu rushengero kuba intumwa abandi kuba abavugishwa. Bisigura rero umuntu wese atemera profesi nuko atemera icanditswe. Rero wemera icanditswe aremera yuko profesi ibaho kuko na Bible igizwe n'ibihimba vyinshi vya profesi kuko benshi bayanditse babanje guhumekwa n'Imana. Bisigura Bible ubwayo ni profesi. Utemera profesi ntiwemera Bible. Yes. Yes. Yeah, yes, cyane gose. Yes, gose cyane kuko Imana ihishura vyinshi ko birivuga ngo bitega bene dati yo mukoranye ngo umwagira ijambo ry'ubwenge umwagira indirimbo nsha uwundi agira ihishurirwa. Bisigura rero Imana muri uwo munsi izotanga isabagire biciye mu ndirimbo biciye mu dukino dutandukanye biciye mu jambo ryayo biciye mu buvugishwa biciye mu bikorwa bitandukanye. Imana izodukorera mu buryo budasanzwe. Ego ni kibazo ko umuntu wese cyayifuza kumenya ati mbega ni twaba twifuza twaba twanyuzwe n'ibikorwa bya rino shengero nyamukozi w'Imana Simon ariko aragereza kudusigurira mbega bizotugendera gute kugira ngo twite abanyeshengero na twebwe. Siribaza ko nagutahuye neza no kuvuga ngo iyo umuntu yumvise yuko yashimye ibikorwa byacu icyambere kugira umuntu ashimye ibikorwa byacu nuko ashima witanze ku musaraba ari we mwami Yesu. Kwakira iyi mwami Yesu kumwakira nk'umwami n'umukiza kuko igikorwa cye twe dukora ni nkuko turehereza umwami w'abami Yesu kuko niwe yashesha amaraso ku bwacu. Rero iyo umuntu turavuga ubutumwa iyo umuntu yizeye akamwakira turamwakira mu muryango akaba umwana w'urushengero tukamufasha kwiga kugira ngo akomere nta kwegwe n'imipfunda yose. Yes. Ego twoyaga byinshi nitwoheza ariko n'ikibazo gatoyi gisa kigitandukanye na gatoyi n'ivya lo 30 kugira ngo abantu batahure neza yuko bitazoba byoroshe ariko arizo bari ibintu n'Imana yashimye kumuduha Sima kugira ngo atubere umwigisha mwiza atubere nuvuga umupapa mwiza atubere nk'umuvyeyi mwiza. Nikibazo umuntu ashefuza kumenya mbega nikiye gitangaro Simo yoba yarigeze gukora canke Imana yarigeze kumigaragazamwo atazopfa yibagiye. Ndafise vyinshi ariko novugamo bibiri. Nigihe naja kuraba umuntu twari kumwe n'undi mupasteri imakamba ico gihe dushitse dutangura gusengera abo bantu hanyuma umwana w'umubanya carapfa ubwo nyene baca bamuzana ariko bariko bararira nyina we kararira icari kiziga baca baza ari benshi. Rero aho hantu ntibari batuzi ntibari bazi yuko turana abakozi b'Imana kiretse uwo mama twari twagiye gusengera. Rero umwana tumusengeye Imana irakora bidasanzwe umwana carazuka. Uwo munsi rero ako gakartier kose karabimenya baca badusaba yuko dushinga ishengero niko twatanguye ishengero imakamba Nyanzarake. Ico nico gitangaza ca mbere cantangaje nanje ubwanje campaye gushima Imana. Ica kabiri twari twagize igikorane ngaco gusengera abagwaye habaho umusore umwe acagenda muri hôpital kwa Kalede ahuraho n'umuntu yavunitse amagufa n'uwundi afise igikomere bavuga yuko bazomubaga bamukure ko inyama ryo kwitako bamushire ku gikomere acara batumira ngaha baje rero uwo muhungu baje babateruye bose cha turabasengera bagarutse mu bitaro igitangaza cakoretse nuko inyuma y'iminsi ibiri wa wundi babwirizwa kubaga bakure k'inyama basanze inyama zarajeko n'ukuri kw'Imana. Yego kandi intayi turazifise amavideo turayafise. Uwo muhungu nawe yari yavunitse amaguru yose amagufa yari yavunitse inyuma y'iminsi ibiri bagiye kumupima bamushire kwisima basanze amagufa yarafatanye. N'ukuri kw'Imana naciye menya yuko Imana ko yari iri ejo ni kwikiri kandi ni kwizokwamaho. Yes.
Guys, urukurumva yuko Imana ntizoza ngo ikigaragaza ati jewe ndi Imana. Imana icisha mu muntu, icisha mu bintu kugira ngo tuyimenye. Hari umuntu azokoma arindira ati je nzifuza kuzobona Imana, kumbe Imana yamwiyereka ntavyamenye. Yes, kuko usomye muri Bible Yohana 14:12 avuga ngo abanyizera ibikorwa jewe nkora bazobikora kandi bazokora ibiruta. Ikibazo Imana idakora ibidasanzwe nuko abantu ubwacu tutemera, kuko iyo Imana ikoze birazazanira abantu rimwe na rimwe bakabishira ku mugwanizi, ariko turizera yuko Imana ishoboye vyose gusumvya umugwanizi. Amen, amen. Ariko kurundi ruhande bikatubabaza kandi bikadutera n'ibibazo byinshi no kwibaza kubera iki abantu Imana ibigaragaza, Imana ibiyereka ariko ntibayimenye, ntibayemere. Ico rero nico gituma abakozi b'Imana duhaguruka tukavuga ubutumwa, tukigisha, tugasengera abantu, kuko umuntu buri situation yose uzobona inyuma yawe, inyuma yayo haba hari umudayimoni. Rero umuntu no munsi arashobora kubona Imana. Ndazi umumama twasengeye yaragwaye umugera arakira. Umugera? Yes. Umugera wa sida. Yego, ibi ntahidasanzwe. Mwaramusengeye? Yes. Ibi ntahidasanzwe abantu bose barashinga intahe, ariko uno munsi ntagikijijwe, uno munsi ntagishinga intahe. Rero bisigura yuko abantu sibo, ariko numugwaniza batera kugira ngo abakuremo ya nyota. Wa mugani Yesu yavuze ngo umubivyi yasusa imbuto, zimwe zigwa ku rutare, izindi mu nzira, izindi mu mahwa. Ngo izizaguye mu mahwa nabumva ijambo ry'Imana rikaronka ikibanza mu mitima yabo, ngo ariko umwitwarariko w'ivyisi ukabanyoha. Rero hari abantu bumva ivy'Imana ariko bivanye n'ubuzima n'ivyo bacamo bikabanyoha, ugasanga barasubiye inyuma. Cyo gituma rero ntumira n'abandi bakozi Imana dushishikare kuvuga ijambo ry'Imana, tubwira abantu kugira ngo bakomere bahagarare. Yego, amen, amen. Twoyega byinshi twoheza tubatumira le 31 wifuza information nyinshi cyane, wifuza ubutumwa bwinshi, wifuza kubona icyo Imana yaturemeye, wifuza icyo Imana yaduhereye Simon, wifuza icyo Imana yaduhereye bajya bavuga butumwa bose, urahawe ikaze le 31. Nizere ko zibari fire. Nukuri n'umuriro ugendagenda. Shetani atakuwa na probleme sana. Ni moto sana. Shetani nizere ko azafise ikibazo gikomeye cyane uwo munsi. Nukuri ahari ubwiza bw'Imana umugwanizi ntaho nyuzikire. Amen, amen. Turizera neza yuko Shetani ico gihe atakimbia, ataona moto na atakimbia. Katika jina la Yesu. Amen, amen. Ndagushimiye cyane Nuvuga Daddy. Murakoze cyane, murakoze namwe ndabashimire. Nizera neza cyane yuko le 31 abantu tuzovyitabira ku bwinshi, kandi turizera ko kandi tuzovyunguka cyane. Amen. Yes, kuko Imana iriteguye kudukorera ibidasanzwe, kuko Imana ntikoranya abantu kubw'imfa gusa, ariko ibibafitiye agakemanyi, kandi ako gakemanyi izoka twugururira le 31 saa 3. Karibu cyane kabisa, murahawe ikaze mu gusozera nkuko twatanguye, arashaka kudushira kandi mu maboko y'Imana. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi, turagushimiye kubw'ineza yawe, wewe wanesheje urupfu, wewe wanesheje isi y'umwiza, kandi ubu uri muzima. Turi ngaha tuguha icyubahiro, ugirire neza umuntu wese aza kudukurikirana, abagwaye Mana bakore ko ubakize, kuko witwa Jehova Rafa, uri Imana ikiza ingwara, afise ibibazo bitandukanye wabona ikiganza cyawe. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi, turagushimiye kubw'ineza yawe idasanzwe, turagushimiye kubw'ukugira neza kwawe. Reka ugihezagire bano bene data baje kuduha ikiganiro cyiza, ushishikara ubaduza mu bikorwa vyabo, bakubone ku munsi munsi mu izina rya Yesu. Uhezagira igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndababwira kandi ni le 31 bizameze neza cyane, ni ngaha mu Kinama. Twibutsa adresse Nuvuga Mutama. Ni kuri ni barabara rya M Forest, umanuka uva kukanga, umanuka uja kukanga, uvuye ku isoko mu Kinama, uzobaze gusa kuri Shalom, bazohakwereka ni iruhande y'ishure rya Saint Basile. Kabisa. Karibu cyane. Murahawe ikaze mwese mu Burundi no mu mahanga. Turazi neza ari abantu bazova hanze, bazova mu mihingo yose y'igihugu, baje gukesha ngaha mu Burundi, kandi baje ngaha nyene muri runo rushengero rw'iwacu, sivyo none? Murahawe ikaze ni le 31 mudasiba nawe gutaha. Bye bye. Amen.